Reka rero so twabona dufite umutumire wacu ni mu gice ca kabiri naco ca nyuma cyo kino gihano cyo musigenezo rya mbere ukwezi kwa Munyonyo 2024 dufise muri studio ni Pierre Nindereye akaba asohoka imbere y'amategeko ishira hamwe riharanira agateka k'abagwayi ABDDM mu mfumo ya funyo difference Association Burundaise pour la défense des droits des malades kubera iki iyo shira hamwe rihari ryabaye ryari mbega kahise ryari karyo nakahe mbega ni mbande uburenganzira nyabaki umugwayi canke abagwayi bafise mbega barabuzi bimeze gute mutata guca rero umwidonido ibi nibindi muri kino kiganiro aho nawe aza kutugurukira adusangize ibi nibindi muri kino kiganiro ca EAC Ravishyo sangwa ikaze Pierre Nindereye. Murakoze cyane kumpa ikaze kuri ukwegereza ka micro gato ndiragakura mu kiganiro EAC Ravishyo hambavu y'ibyo mbega ABDM mwatubwira incamake y'amakuru twomenya nk'umunota ibiri afatiye kuri ABDDM. Yego murakoze cyane. ABDDM ni shirahamwe riharanira agateka k'abagwayi muri rusange. ABDDM ki mu rurimi rw'igifaransa ni mu majambo yose ni Association Burundaise pour la défense des droits des malades. Rero mu mfunyafunyo fatiye tuyita ABDDM ubuzima ni katihabwa. Ubuzima ni katihabwa. Yego ubuzima ni katihabwa. Byabayeho ryari? Iyo shirahamwe ryavutse itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2010. Iryo shirahamwe ryavutse ari uko ribonye mu Burundi hari ingorane zifatiye ku abagwayi yuko batakigwa mu burenganzira bwabo, batakigwa mu buntu bwabo, icyo twokwita dignité de l'homme. Rero mu kuvuka ryavukiye mu ntara ya Ngozi. Bigenze gute? Umunywanyi uwo twita le fondateur byaramushikiye umwana wiwe yavye umwana atarakwiza imyaka atarageze kuvuka, hanyuma baramucira muri Kuveze, haraba accident n'umucanga wa courant asanga Kuveze irikirasha mugabo Imana yaracanye uwo mwana ntacyo yabaye mugabo ibintu byose byari bimukikije ibyo yisasiye ibyo yifutse byarahiye. Munyuma aravuga ati ibintu ntibishoboka mu bitaro bifise abakozi, mu bitaro bifise ababicungera. Ngo yagira ati rero kuba harabaye gusamara kwabo mu bitaro birumvikana ko habaye gusamara kw'abakoze kwa muganga. Ubundi hoho bategezwa kuguma bajya n'ahantu haguma hacunzwe umwanya n'umwanya kuko hashobora kuba umwana kababara, bategeza kuguma bari hampande y'utwo twana tuba turi muri Kuveze. Ariko harabaye gusamara gushika naho umutima waduka, gushika naho habaye iryo sanganya. Rero niho uwonye yashize rero shirahamwe avuga ati cewe rero itware mu bitaro bagerageze barihe ibyo nonekaye. Ariko ntibamwumvirije icyo service yamutera kwa chef bitaro Theo yajivyo n'ibindaba. Umuntu aravuga ati agateka kwa bundi mu Burundi kumugwayi kubahirije 2010 ariyumviriye uwo mufondateur mugabo byatangwe neza guca ku kivi kuva ryari byatanguye kuja ku kivi neza na neza igihe yemerewe mu n'amategeko mu bushikiranganje bw'igihugu cejwe harimo amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Hari igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatandatu mu 2010. Rero niho ryemerewe imbere y'amategeko tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2010. Ryemererwa kuri ordonnance ministérielle amajana 530 akaronga agakoni gashinze amajana 861. Ari kuri iryo genekerezo rya 4 kwezi kwa gatanu. Gwecho gihe mucangura yagiye ku kivi. Yego reba yatanguye kuja ku kivi, turatangura regeranya abanywanyi kuko kugira ngo asigure yategezwa nabone kwanza gusigura abo bategezwa kuja gukora. Mu bihumbi 2014 ryari tanguye kugira ibikorwa bigaragara
aho ryari ritanguye kuvuga ati burya rero n'ubu ntaho nikora nk'umurwayi kugira ntibanakumvirize harimo n'ubukene. Hariho abagena neza bayegereye baramufasha aratangura avuga ati jewe ngira mfashe abagore umugwi w'abagore tangure turabe nyine ko twobafasha kubitwararika kugira ngo abasiste mu dukorwa tumwe yarabashoboye mu ntara ya Bubanza arashoboye gutanga ingurube kugira ngo abagore bisungane mu nyuma muri 2014 haciye harabaye perturbation ntonya amashirahamwe yasubira gukora neza gushika muri 2017 niho yacaye ahurana n'ishirahamwe twamembisa baratangura gusupandanya kandi bafasha baciye bafasha abantu aho nikora urwego rw'abatwa. Icyo gihe ishirahamwe Misa Belgique yari kirafasha kugira ngo abantu aho nikora b'abatwa bashobore kwivuza. Uravuze Bubanza gato ryatanguriye mu ntara ya Ngozi ubu wari niyo ryavukiye ubu rikorera mu gihugu cyose mbega rifise abanywanyi bameze gute kitura cyangwa mukwa n'abanywanyi bameze gute mu bice b'intari za nico kibazo najyanye ni none ko ndaza muri 2017 n'igishirahamwe Misa Belgique yari kiratanga amakarte yo kwivuza tumatika amakamu ko twe bantaho nikora nibo twitaho cyane gose. Niho rero mu ntara ya Muramvya n'ivyo bikorwa byariko birabera n'ishirahamwe Misa kwishirahamwe Misa ryo ryari risanzwe rikorera mu ntara zine z'igihugu harimo Muramvya, Gitega, Karusi na Muyinga. Icyo gihe rero kubera haci haba amasezerano hagati ya Misa Belgique na n'ishirahamwe Aberde muzima n'ikati haba kuko uzoza barafashanya muri ivyo bikorwa byo kuraba abantu aho nikora no kugira ngo kuko Aberde yo iraba cyane ibijanye n'amategeko y'umugwayi kugira ngo ntarenganywe mu kuronswa ubuvuzi. Muramvya rero ririyo mu Bubanza handi ziri rero mwariko murambaza muti mbega je barikorera hehe mu Burundi bwose oya ntirakorera mu Burundi bwose buracyari mu ntara 9 harimo mu gisagara cya Bujumbura hakaba na Rumonge Bujumbura twita Bujumbura rera hakaba na Bubanza, Muramvya, Gitega, Karusi, Muyinga na Kirundo. Okay, that's right. Bakorera muhafise amantene ibiro canke n'abanywanyi gusabari mu ntara zose dukoreramo turafise bita amantene basa amakomite tegura ibikorwa mu bikorwa vya misi yose vy'ishirahamwe ABBDM. Rero tugiye gutanga ivyo bikorwa twe twababwiye neza yuko twe twisunga cyane kuraba yuko agateka k'umugwayi kubahirijwe. Hama mubibona gute ko agateka k'abagwayi bubahirijwe canke abanywanyi banyu muvuga mufite igiti kiringana gute yo mu ndeka gatonya nkabanza ndababwira ko twacunza n'umwanya bikorwa kira no n'abariko batumviriza baze kumenya ushira hamwe ni kirikora iki rero ishiramwa Aberdem rero riharanira agateka ku mugwayi mugabo agateka ku mugwayi rero agateka kose gategeza kwerekanwa n'amategeko. Mu Burundi rero nta mategeko yaragaragara amategeko twovuga ari ku Burundi haranira agateka ku mugwayi. Niho twaca twiyumvira muri bishamwa Aberdem yuko amategeko yubaho. Aho ni ryari rero aho hari mu 2019 niho twaca dusaba rero uburyo ishyirahamwe Misa Belgique iraduha uburyo bwa mbere bwo kuja kurondera igitabo cyo kwigisha amateka n'amategeko agenga abagwayi icyo twokwita module ya mbere ABBDM muzima n'ikatihaba yayishizeho mu 2019 niho rero twaca dutangura tuje twigisha abarundi bamenye ko hari amategeko kuko naho mu kuyikura twayikura mu bitabo bya bitabo gihugu usanga carashize ku mukono byo twovuga les textes ratifiés niho twabikura mugabo twaca tugira ingorane kubera iki none Burundi butogira amategeko yawo propre y'u Burundi cyane nakaraga ku Burundi kugira ngo abagwayi b'u Burundi bafite amategeko yisumbuye. Icyo gihe rero niho twaca twabanye n'ishirahamwe Misa Belgique
twigira ubushikiranganji ubuhe bushikiranganje ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu no kurwaniriza abanyagatsiko hama rero baratwumva turarondera uburyo turafashanya n'ubushikiranganji buratuje imbere turashobora gushiraho igitabo twashyizeho ibitabo bibiri igitabo kimwe twakize igitabo mu gifaransa yari recueil de descriptif des droits des malades agatabo kerekana amateka n'amategeko uburenganzira bw'umurwayi mugabo ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu burabona neza yuko ako gatabo katikwije bati reka rero turondere yuko hoba kindi gitabo ako gatabo karimo amategeko y'uburenganzira bw'umurwayi kabe ahantu kisunze niho rero haca hiyumvira yuko hoba ikindi gitabo kinini cyane rwose cyitwa code de déontologie no code d'éthique et de déontologie des prestataires de soins et services de santé. Ico kiriho ni igitabo cyaje gute mbere ni igitabo cyerekana ingene abaganga bitwara mu mwuga wabo. Ni masabye ko cyo cyaca hariho abandi bantu cyangwa ayandi mashirahamwe izindi ngaza byaciye mu kugira ngo iyo code d'éthique et déontologie yuje. Nari nababwiye yuko twari dufise ingorane yuko atabo vyerekana agateka k'umurwayi mu Burundi amategeko niho aho tugira tuvuga iko twokwita mu gifaransa plaidoyer mu bushikiranganji barumva neza yuko ico gitabo cobaho haraba n'inama nkumbure hari inama yabaye mu mwiherero inama duhoneko nabone barabona yuko ico gitabo gikenewe kubaho niho rero baca bagira ati nikibeho amashirahamwe rero mu vyaciye ubwo rwego rwasabye ko cobaho ku kanyuma n'uru twebwe nababwiye ko twagize plaidoyer hama ubushikiranganje bushobora bifata mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bushobora bifata mu minwe hanyuma ashirahamwe mu misa Belgique nabyo bitanga uburyo bwo kushiraho ico gitabo bacarashiraho rero icyo twita commission hari igihe hari mu bihumbi 2021 komisiyo iragenda irera buri ico gitabo turagijana mu mugwi wagutse aho bacemeje hanyuma cyari gisigaye yuko kigenda mu nama shikiranganje mu nama shikiranganje naho nyene cyaragiye bara mwanya wa mbere baragitora amahinyu tunenge turagenda turakosorwa mu nyuma kirasubirayo ubu rero mu tariki 16 z'ukwezi kwa mbere niho 2024 mu bihumbi 2024 niho nyakubahwa nyine cyubahiro mukuru w'igihugu yaheza agashyira ko umukono n'umushikiranganje wa mbere n'umushikiranganje mu cyacishwe harimo amagara y'abantu yaheza baragisinya uburejo gitabo kirimo amategeko agenga abaganga hama kabijya ko muri icyo gitabo rero tutatumenyereye mu Burundi nuko icyo gitabo harimo igice kivuga ivy'ibihano mu gihe umuganga cyangwa umukozi wo kwa muganga kuko icyo gitabo kiraba abakozi bose bo kwa muganga mu gihe hoba hariho ko titwaye bivanye n'umwuga wiwe ko umwuga wiwe bitegeka baheze umuntu atitwaye neza mu kwitwararika umurwayi yego muri rusange mu mwuga wabo kingana gute icyo gitabo kimuri mu ruhe ngo gisanga hehe icyo gitabo si igitabo kinini cyane rwose ni igitabo cyoba kigizwe n'amarticle hafi nka 90 tumaze kuba 90 si ni gito oyo umuntu acara yubugenga nimba ari nkamo kikaba kimuri mu ruhe mu rurimi rw'igifaransa mu rw'igifaransa ni ubu nivyo twiko turagiramo ingorane rero kuko igitabo kirekuriwe abarundi ariko nkuko mu abarwayi benshi ntibazi n'igifaransa nkuko mu bizi bisohoka mu ndimi z'igifaransa ariko bigahindurwa mu kirundi kugira ngo ababigenewe ababitahure ubu rero turiko turasaba yuko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu no kwikingira ikiza nk'onyanganda sida yuko botegeka bagategeka hariho service ijejwe guhindura amategeko yanditse mu kirundi ni service national de registration. Ikibazo kiza kwazwa na benshi ni ikibazo kijanye n'abanywanyi
mbega muvuga mukora n'abanywanyi bameze canke kuba umunywanyi wanyu bisaba iki nshishana abo bagwayi turazi kari benshi bakora twumviriza ubu barakitswe n'amagara ugasanga nabo barashye barafatwa nabi uko bagahari kugira uri n'iryo shira hamwe ari umugwayi hari intererano utazwa amashama tubohebesheho intererano za buri kwezi ni igiki cyotuma umuntu yumva ko yeba mu iryo shira hamwe hasabwe kwanze ku bwa mbere kuba umunywanyi ishira hamwe nk'amandi mashyirahamwe yose kugira ngo umunywanyi urandika ikete ryo gusaba yuko umunywanyi hanyuma inzego ziba zijejwe iryo shira hamwe rikaraba risanze byo basaba bikwije hano bakagushiramo kaba umunywanyi ni mu banywanyi ni kugenye kwandi mashyira hamwe rero twebwe ni ishira hamwe rijejwe guharanira agateka k'umugwayi abantu benshi rero bayitiranya kuko umengo ni ishira hamwe rifasha umugwayi ntirifasha umugwayi mugabo rijejwe gukurikirana yuko abagwayi bariko baravugwa mu gateka kabo neza cyane aho nyene hari umunsi mpuzamakungu reka tubandanye ndabona n'umwanya ko yadusiga hariho umunsi mpuzamakungu wahariwe umugwayi ubajyari muri ABDM muvyitwaramo gute mutekanye iki murakoze cyane kuri ico kibazo ciza muri ya ntumbero kumenyekanisha yuko umugwayi afise uburenganzira bwewe hariho umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umugwayi wamuba itariki 11 ukwezi kwa kabiri umwaka uri kumwaka utaje rero ABDM kuva mu 2017 urifatikanya na Eglise Katolika kuko no munsi mukuru washizeho na Papa Jean Paul II hari mu 1992 rero haciye imyaka nka 32 no munsi Eglise Katolika iri kawuserwa kwisi yose rero twebwe kuva mu 2017 twaciye tutangura kwifatikanya na Eglise Katolika kugira ngo ducelebre uwo munsi mukuru mpuzamakungu hari mu mugwayi kugira ngo tumenyeshe ubwa mbere no kugira ngo abenegihugu bose bamenye yuko umugwayi afise umunsi mukuru wamuhariwe kugira ngo duhamagara abenegihugu kandi yuko umugwayi ari umuntu ategerezwa kuba hafi ndibuka nka teme mu mwaka uheze yari teme yazanywe na Papa yavuga ati si vyiza yuko umuntu yobaho wenyene si vyiza na gato ko umuntu yobaho wenyene kuko iyo umugwayi murabona yagwaye baca bamushira mu kibazo cya wenyene mengo abaye isole rero avuga yuko si vyiza yuko umuntu umugwayi wanye natwebwe turavuga tuti ni abarundi twese twiteho umugwayi kuko n'ijambo ry'Imana ryaduhamagarira kugira ngo tube hamwe n'umugwayi bazabitubaza ati mbega nari ngwaye waranzuye nari nshonje abagwayi rero bari mu bantu rero baba baca abantu bantaho nikora bivanye n'iyo ngwara kuko ntasubira kuja mu bikorwa vyiwe umuryango wiwe nabonye utangura kononekara kubera uburyo yahora akora ntiyabane nk'umukuru w'umuryango agwaye urabona ko n'ubutunzi mu muryango cabo hari akabazo fise nakabazo kajanye ku bagwayi mbega umenya gute ko umugwayi karakurikiranwa koko hari umuntu agwara ugasanga ageze ku rugero rwa adashaka no gukoresha telefone eske muakurikana gute muamenya gute ko anagwaye umugwayi bugira afise umuryango wiwe yarafise umuryango wiwe wa mbere umukurikirana twebwe rero tuba turi hagati y'umugwayi n'abavuzi mbega yakiriwe mu gateka kiwe mbega ivyo yategezwa gukorerwa yabikorewe mbega kujya gufungwa kwa muganga biremewe mu bivuga kwiki mu mategeko ari abiri mu mategeko mu bisanzwe wananiwe kuri facture ugafunga mu bivuga kwiki hari ibitaro by'agasho barafunga bakugumizayo udatashe none ntufunze wakize warakize rero mu shiramwa ABDM bijya si vyiza ariko navyo mu vy'umugwayi hamagariwe les obligations ivyo hamagariwe kuri facture ategeza kuriha ivyo vyose kwa muganga bamukoreye ariko rero ndana kwa muganga ntibategezwa kumufunga kuko ashobora no kwandura izindi ndwara naco gituma rero twebwe icyo dukora abantu nikora nk'ubu turiko turahamagarira abantu umunsi mukuru mpuzamakungu hari umugwayi wageze turiko turahamagarira abantu kugira ngo tukifatikanye nabo wageze hasigaye iminsi nka 40 gusa mbega nyene uyo munsi mukuru ni mu mwaka uza mutekanya kuhimbaza gute muhora muhimbaza azokunshura kangahe
azoba ari ku inshuro ya 33 ku rwego rw'isi izoba ari inshuro igira gatandatu. Rero twebwe twahora tuhimbaza tukagerageza tukegera abantu bafasha umurwayi tukadodora hirya no hino bakaduha ibintu byo gufungura cyangwa n'ibindi bintu bishobora gufasha impuzu n'ibiki, hama kuri uwo munsi waharaye umurwayi hama tukabashira ivyo bintu kandi tukifatikanya nabo tukasangira imisa igisabisho cy'umwuka ya misa tukabereka yuko atari bonyene. Ariko rero uyu mwaka tugire kantu tuvuga ku isonore kugira ngo tuhamagarira abantu cyane cyane kugira ngo babimenyeshwe. Nacyo gituma amushirahamwe no musaba VDM ririko rirategura yuko rizohabagira igiteramo ciyaguye cyane bose, igiteramo tuzohumbure turiko turavyiyumvira tuzofashwamwo n'amakorale ya Eglise Catholique. Tuhamagarira abantu benshi cyane bose kugira ngo tubahamagarire yuko uwo munsi mukuru batahure ku murwayi atari vyiza ko yababonye wenyene, kandi ko ari vyiza yuko bomuherekeza bakamufasha. Mu byo tujejwe turaheza tukatwegera ababijejwe, kuko hari usanga ari nko mu infirmière amufashe nabi cyangwa umuganga amufashe nabi, turaheza tukagenda kubakurira tukavuga tuti nyabona ariko ikintu kitariko kugenda neza. Ivyo ni bituma ano yusha navuga nabi kwera abagiye ugahata ujya niyo ujyanye ne kuko urumva hari aho usanga nkumbure umuntu ariko aramuvura agasanga nawe nivyamucanze uwo munsi, ariko aciye ahabwa itegeko n'umusango mutwara aramubwira ati buryo uko bitwara utariko. Ubu rero hoho ni navyiza cyane ubu nyene bazivugira n'amategeko yagiyeho, amategeko yagiyeho azotuma mugaragasa aje mu Kirundi. Ego turiko turasaba gushikirana n'ibyo bujejwe harimo amagara y'abantu yuko botegeka, kuko nibo babisaba ko twebwe aho twadiga twaragejeje kuko nta bubasha twibifiseko, ariko turiko turasaba ko gushikiranganje amagara y'abantu bosaba bamwe bajejwe guhindura amategeko mu Kirundi ya Service National de Legislation kugira ngo ihindure mu Kirundi, hama abantu bose abarundi bose bashobore kugisomera bashobore no kugira ico babone kwivuza mu kwivuza kwabo kende neza. Rero ninaco gituma nk'uyu munsi mukuru mpuzamakungu hano murwayi biranadufasha cyane, ufasha no kwibutsa ubucuti buri hagati y'uvura n'uvurwa. Kuko harimo ubucuti bukomeye cyane kuvura n'uvurwa, aho bategeze kugira ikiganiro ciyaguye kuko umurwayi ahamagariwe gusigura neza ingwara arwaye, hama umuvuzi nawe ahamagariwe gusigurira neza umurwayi kinarwaye, akamubwira umeze gutya wafashwe gutya imiti ufata ni yitwa gutya na gutya uzoyifata uku nuko ifite ingaruka mbi izi nizi. Urumva ko ari ikiganiro ciyaguye hagati y'umurwayi n'umuvuzi. Nuko rero urakoze cyane Pierre Nindereye, umuseko imbere y'amategeko ishyirahamwe ABDDM, Association Burundaise pour la défense des droits des malades. Ni igice cya mbere cy'urukurikirane rw'ibiganiro tuzoremesha biciye muri EAC Live Show kumbure mu kujana mu rugendo rw'uno munsi mukuru uzohimbazwa ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri Ruhuma 2025 nko byama. Reka rero tugushimire cyane kuri ano makuru ya mbere udusangije, nizera ko atari ya mbere kandi nibaye ko sinijya nyuma witeguye kuzogaruka gusangira ikiyago n'abakunzi. Yego murakoze cyane, aho turakengurukira Radio Deragakura yashimye kudutumira kugira ngo tuvuge ibintu bikomeye cyane bijanye n'umurwayi, hama tukaba twifurije imisuhuko abantu bose bari ku bitanda by'ibitaro barwaye, twifurije ko bokira kugira ngo tuze tubane neza mu munsi mpuzamakungu wahariwe umurwayi uzoba 11 Fevrier 2025. Sisi da Silva Silveni yongeye ko wakoze cyane. Yes, nakushimira Renova.